Burundi Business Summit yateguwe na Snappy Company ariyo yahisemo kubazanira umugwizatunga asanzwe agira n'ico no kwita coaching muri entrepreneuria mu gihugu ca Uganda, akaba aje kuri ino nshuro mu gihugu cacu c'u Burundi avuye aho yahora yigishiriza ivya business kunyene muri America. Hama teme twahisemo ni bâtir des entreprises durables, kubaka ama-entreprise arama. Impamvu nuko twabonye ko hariho ama-entreprise ngaho iwacu atangura mu nyumva barugaye. Rero hari impamvu iba yateye umuntu gutangura amakugara kuko intumbero yiwe ntiba ariyo gutangura hama yugaye. Muga hari intambamyi ahura nazo akananirwa n'ukuntu azicamo hama agahitamo kugara. Rero izo ntambamyi ziba zivuye ku masije azokwigisha ko ariyo koma identifier un bon business à faire. Ni gute umenya business ukora. Abenshi bifuza gukora business muga ntamenye ngo mbega business nziza niya. Ibyo byose mu nyigisho nzobikurikirana. Comment financer votre business. Mbega business yumaze kumenya neza business uzokora iyo ariyo, ukura hehe uburyo bwo gutangura business yawe. Ibyo byose birimo mu nyigisho muzoronka. Mise à recherche de votre entreprise, gushira ku rwego canke kuduza niveau canke level ya business yawe ni ikintu benshi batamenya, ugasanga yatanguye business yagize n'amahirwe atangura hakiri kare imyaka mike mu Burundi, muga ya business yiwe yagumye iri mu Burundi nyene, cyangwa ugasanga yahereye muri quartier runaka ahereje muri iyo quartier nyene kwa ntamenye uko bagura akarere ka business. Ibyo byose muzokigana mumenye ukuntu mwumva gukorera muri quartier, ukaja kuri niveau ya province, ukaja kuri niveau y'igihugu cyose, ndetse ugasohoka muri East Africa ukaba wodandaza no kwego mpuzamakungu. Hariho point ya kane azigisha ko ari devenir un entrepreneur. Ni gute uba entrepreneur mu akuze cyangwa munini. No kuvuga ko hariho inyigisho azotanga zijyanye cyane n'ukuntu gukora icyo no kwita business complementaire. Iyo business ni ikwigisha ukuntu uva kudandaza restaurant ukagira kumbure n'umurima wawe inzu urishorera bya bindi byawe ukaza kubyishora muri restaurant utarinze kujya kugura abandi, ukongereza investissement zivuye muri investissement imwe ukaguka ukaba entrepreneur munini. Rero kandi kuri programme izi nyigisho guhera itariki 12, 13, 14 zizoba ziriko ziraba kuri Splash Water Park. Inyigisho kugira uzizemo ugura tike hariho isanzwe iri kuri 200,000, hariho tike VIP iri kuri 500,000, hariho n'indi tike VVIP ya mucamuza muri babiri iri ku miliyoni umwe, hakabamwo na tike sponsor mushobora gutanga muri abactionnaire batanu mukaza kwiga ku $1,000. Icyo mumenya muri aya mafaranga, hari benshi bakomeje kutubaza mu makomantere ati mbega izo desambere nizo kwiga gusa. Oya, nagira ndabahumurize ko muri ico gihe muzoba mumaze muri formation muzofungura hama muronke mw'inyigisho. Nyuma yo kuronka inyigisho uzoba yarishe wese yakurikirana inyigisho azoba haronse certificat. No kuvuga muzofungura murajye amafaranga desamere cyangwa 5 bivana yatanze hazoba ari bikugenewe, muzofungura hama mwongere mu muronke na certificat. Nongere nibutse rero programme iteguwe iyo minsi guhera le 12, le 13, le 14. Iyo minsi yose muzaba ko muriga guhera inyuma y'amasaha y'akazi ku basanzwe bakora, kubera ko hari abasanzwe bakora tutashimye gukumira ngo tubigira mu gitondo bari ku kazi. Rero bizotangura guhera isaha 11:30 11:30 z'umugoroba gushika isaha 2 z'ijoro minsi yose. No kuvuga isaha 11:30
ruduze gushika saa 2 nuko nyene ro 13 na ro 14 inyigisho ziba ziriko ziraba. Subire ndabibutse ko ababuze amatike ikibanza murakizi ni kijya nyene, hariho na equipe izoguma ibibutsa ejo tubibutsa ko byatanguye. Abataragura amahirwe aracyahari, mugabo no bamenyesha ko ari make cyane kuko ikibanza dufise cyakira abantu baharuwe. Rero amatike bivanye naho tubona umurindi abariko baragura bariko amatike araharuye, ibibanza biraharuye. Mugura amatike kugaharawe canke kuri Snappy Company. Snappy Company ikorera imbere yo kwanda mama, imbere yo kwanda mama house niho Snappy Company ikorera. Hama muri centre ville canke handi hose muherereye mukaba mubona hari agaharawe, murashobora kugura agaharawe, nibo bantu baragurisha amatike. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Snappy Company yiyumviriye gutumira canke kuorganiza iyi Burundi Business Summit kubwo kumva zuko muri Snappy turaha agaciro cyane ubwenge, turaha agaciro cyane ubwenge ku buryo bwaho twiteguriye kugura. Ijambo ry'Imana riravuga riti urisha byose ubura ubwenge. Turavye muri kahise turabona abantu bakomeye, abami bizatunga badasanzwe baraheba ibyabo bagaheba ibihugu bagafata ingendo ndende bagiye kurondera ubwenge. Uburorero ni bwinshi, twabaha n'akararo gatoyi ku mwamikazi w'i Etiyopiya bita Sheba yagiye kurondera ubwenge kwa Salomo. Muri Snappy rero turatahura Imana yuko umuntu afise icyo udafise, bisigura yuko afise ubwenge udafise, bisigura ko hari ibyo yamenye utarazi, kandi agutanze kubimenya akagutanga gushyira mu ngiro arashika utaragira. Ni nayo mpamvu rero twiyumviye ko tumira tugategura ino summit tugatumira umuntu adasanzwe yabishitseko kandi ari mu karere, kuko biratandukanye uko twigishwa n'umunyamerika, kuko ubuzima twebwe muri East Africa tubayeho buratandukanye n'ubwo muri Amerika babayeho. Mugabo muri East Africa turi bamwe, duhura dusangiye imibereho, dusangiye imigenzo, dusangiye klima, dusangiye byinshi. Ni ukuvuga rero ikibazo twe turimo turagisangiye, uko yabigenjeje niko natwe dushobora kubigenza. Rero turatahura yuko uno mushitsi wacu adasanzwe Mr. Brian afise icyo dushaka, afise icyo yotwigisha, afise icyo twomwigirako. Snappy n'abandi bajene bose abantrepreneur. Uretse n'ibyo ni umuntu afise experience idasanzwe, ashobora gufasha amabanki, ashobora gufasha amabusiness atandukanye ngaha mu Burundi, kuko turabona amabanki menshi ava muri Kenya nka KCB, ava CRDB Bank, ziva Tanzania ziza mu Burundi. Kubera iki natwe amabanki yo mu Burundi yogenda mu bindi bihugu muri East Africa, muri Uganda n'ahandi. Ari ngaha rero ngaha amakampani nkayo habayo cyane n'ayandi ari mu zindi domaine barahabwa ikaze. Ndetse reka tumuzane kugira ngo afashe kuduha iminyuro cyangwa imikenyuro twakoresha cyangwa amastrategie agezweho, kuko ibintu by'ubwenge ni ibintu bisaba ko tuguma dushyira ku mwanya, twishyira ku mwanya ubumenyi n'amastrategie agezweho. Rero niyo mpamvu twamuzanye, icyo gituma twifuje ko tugura ubwenge. Murakoze cyane. All right, thank you so much. I'd like to thank everyone who is here with us, from the journalists to the pastors, and everyone who is planning to be with us in the conference summit. It's a very important thing to share knowledge. I had the last time I tried to share with some Burundians knowledge in business, I had them overcome to Uganda. So I had a team of like four or five people who came over to Uganda.
So I trained them, I took them around some of the things that we do. nabigishije ndabareka n'ibyo dukora byinshi mu bugande wacu. I hosted them in my house. Ndabakira mu rugo iwanje. And we trained them extensively in business. Ndanabigisha cyane mu bijyanye n'ubudandazwa. But there's something we didn't do with them, which is going to be different this time. Because this time we intend to make sure that we don't just learn, but we'll have actually time to actually do live business. So during the morning hours, we are going to be very busy working. Because business is not about talk. Business is an art. You have to have the skill to make money. So I call upon people. I know that there are people who have not yet come, especially this category of people, the ones who have nothing they are doing. They are going to hear about a summit and they are going to say, oh, it's expensive. But my colleague here already mentioned that in the scriptures, the Bible is very clear. It says, buy truth and sell it not. Meaning knowledge is bought. That's why people go to school and spend a lot of money to buy knowledge. So it means that the knowledge which doesn't cost you cannot move you. It cannot move you. You know, so that's why we have done this. So especially for those who are not even doing a thing. It's time you reach your family members or someone that can help you, so that you attend this summit. That by the end of this summit, you're not only going to start a business, but you start a business that stands. So we want to share with you that knowledge which we already have. When I was coming, I carried some young men who are very prosperous in Uganda. He knows some of them, and these are young boys, but they are wealthy. One of them, when we were hosting the Burundians who came for training, CNN actually came to cover us. And that team of Burundi which came appeared in the CNN documentary. Because CNN was studying this young man and how he's making money. So for me, I just appeared there as his teacher, as one of his mentors. So I came with some of these guys who are doing well, who I believe after I have taught you, you will see some of the people that I've taught over the years. So the knowledge we are teaching here, we have not started to teach it here. In fact, 2 days ago, on Sunday, I was in a conference in USA, where we were doing the same thing. It's a conference where we're teaching business. And that conference was hosted by a person who I also mentor. So this man is doing well, and he might also be with us because he's also traveling to come here. So it's not here that we are doing this only. We are doing it everywhere. We are training people, they are doing well in business. So because we have a great friendship with this country, we decided that it's important that we actually give back. So I'm very excited. I'm waiting for you tomorrow. And I believe that by the time we leave, someone's life will be changed, especially in their area of finances. Yeah, so that's what I'm looking forward for.